ko bitabira urucanco mubwire n'abandi haraheze iminsi hasubiriye kwibonekeza mu gihugu kibanyi ca Kongo indwara y'ubukangwe ariyo twita poliomyelite. Ntituyobewe ko uruja n'uruza rw'abantu rushobora gutuma iyo ndwara ijabuka imbibe mbere ikatwinjirana mu gihe tudakingiye abana bacu. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya Sida bwarategekanije ku magenekerezo ya 17, 18 na 19 ku kwezi kwa Ntwarante turimwo isekeza ryo gukingira abana bose bavutse kuva muri ruheshi ku mwaka wa 2016 gushika muri Ntwarante ku mwaka wa 2018. Uyu munsi bakaba bafise imyaka iri hagati y'itatu n'ine n'amezi 9. Imvo yo kubaronsa urwo rucanco nuko kuva muri ruheshi 2016 gushika Ntwarante 2018 urwo rucanco rutashoboye kuboneka henshi ku isi no mu gihugu cyacu harimwo. Muri iryo sekeza abo bana bazoheza baronswe urucanco ruciye mu rushinge rukinga iyo ndwara y'ubukangwe. Ubwo narwo umwana wese akaba yategerezwa kururonka ku mezi 3 n'igice. Abo twavuze bakaba batari baronse amahirwe yo guhabwa urwo rucanco. Kugira dukinge tutaronerwa duhamagariwe twese gusidukana n'iyonka tugana amavuriro n'ibindi bibanza vyateguwe kugira tujane yabo bana nabo bakingirwe, kugira kandi ntidusubize inyuma ihangiro ryo kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe hani wacu. Twese hamwe dukingira abana indwara y'ubukangwe. twitaba urucanco twitaba kamo ka leta dutwara ibibondo ku rucanco